ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Perezida Evariste Ndayishimiye aratekewe n'ubwoba bukomeye cane. Amakuru adushikira nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yatanguye kunanirwa gutwara igihugu, ndetse ngo na bamwe mu bashikiranganje bakaba batanguye kubona ubushobozi buke muri Ndayishimiye. Ivyo vyose bikavugwa hashamikiwe ku majambo ashikiriza ndetse n'ibishigwa mu ngiro. Inyuma yaho bitangiye kuvugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni batarabana ryiza, twarababwiye ko kuri ubu ngubu muri leta harimwo imigwi ibiri. Hari umugwi ushigikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, hakaba umugwi ushigikiye Bunyoni. Byatanguye guhwihwiswa, biravugwa cane yuko mu misi iza Perezida Ndayishimiye ashobora guhindura abashikiranganje nk'uko tumaze igihe tubibashikiriza, ariko igihambaye nibigiye gukurikira inyuma yuko abikoze. Kandi bamwe mu bashikiranganje bavugwa yuko abazokugwa mu mabanga, hakaba harimwo na bamwe mu bamubangamiye turi buze kugaruka ko muri yano makuru yacu mwidonido. Turaza kurabira hamwe izo nkuru zose ziriko ziravurwa yoba muri politike. Turaza kugaruka ku nkuru zirabana n'umutekano. Hari ibigwanisho vyatowe mu banyagihugu. Ivyo bigwanisho ninde yoba yarabihaye abo banyagihugu? Vyakoraga iki mu mazu yabo? Turafise inkuru yuko umutekano nanone turaza kuraba ukungene ry'amigwano iriko iravugwa mu kibira yifashe. Imbonerakure n'abasirikare, isinzi n'ibigwanisho bikomakomeye vyarungitswe. Turaza kuraba itangazo rivuye mu gisirikare c'u Burundi n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa hirya nino, turaza kuzigarukako mwidonido. Sangwa kaze rero munywanyi wacu ubana natwe kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tugushikiriza. Turazi ko ukunda ibiganiro vyacu kandi wafyonze kuri subscribe. Niba utarayifyondako womanuka musi y'ino video ukaraba handitse ijambo sabone, maze ugafyondako kugira igihe cose turonse inkuru igushikire atawundi muntu n'umwe araronka mwene ayo makuru aba atohojwe neza. N'amakuru avugwa hirya nino mu bisata bitandukanye. Amakuru tuyavana mu masoko yacu, yoba hari mu bategetsi, soko yacu y'abanyagihugu badushikiriza inkuru iba biriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha amakuru, ku maradiyo, ku mbonesha kure. Vyose turabitohoza tukabibashikiriza, ariko twabanje kurondera ukuri. Iyo tutarabona umuco ku nkuru ziba ziriko ziravurwa turabibamenyesha. Dutangurire rero mu birabana na politike, ariko tutangurire kuri no nkuru iriko iravurwa muri Makamba. CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, uriko urategeka abahembwa gutanga ku mushahara wabo n'akamaramaza. Haraheze indwi zibiri umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Makamba utanguje isekeza ryo kwegeranya amafaranga. Wewe wiyumvira yuko ayo mafaranga arayo gukora iki? Abakozi ba leta bose bategekwa gushira umukono ku rwandiko rurekurako amafaranga ava ku makonte yabo aja ahandi. Igituma rero umugambwe CNDD-FDD wegeranya amafaranga gushikana n'ubu ntabwo kiramenyekana. Abayakwa kandi harimwo nabo mu mugambwe uri ku butegetsi bariko bidoga cane kubona batangishwa amafaranga ku nguvu. Mu makuru dufise avuga ko barungikiwe ifishe bategerezwa kuzuza
iriko uruhusha rw'uko uwuhembwa wese asavye ko amafaranga yo kwama akatwa kuri konte yiwe ayo rero mafishe akaba yahawe abarongoye abandi mu buzi bose. Abarongoye abandi mu buzi bahawe itegeko ryo guhimiriza abo barongoye ngo bashire umukono kuri urwo rwandiko, kandi bakaba aba mbere mu gusinya, n'abatari muri CNDD-FDD barabitegekwa. Igitangaje nuko ngari itegeko, ni nkuko rero umugambwe woba ufise uburenganzira ku mishahara yacu. Bivugwa n'abigisha bo muri komine ya Kibago, baba rero bariko baridoga aho iyo fishe yiyamirijwe ubwa mbere, bakaba bavuga yuko ari akamaramaza gose, uretse ko rero biyamiriza iyo ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi. Abakozi ba leta bavuga ko ngo batazi nayo bakwa, ngo kuko batabwiwe n'igitigiri. Umwe wese rero mu barongoye abandi abigira uko avyumva bivanye n'urugero rwiwe mu gushirira. Abigisha bakaba bavuga ko batangajwe n'ingendo y'umuyobozi w'indero mu ntara mu nama yabaye ku wa kane uheze, ayigirisha abayobozi b'amashure. Yamenyesheje ko gutanga ayo mafaranga ava ku mushahara ari itegeko kandi ritegerezwa kubahirizwa atana kimwe babajije. Niko rero abari muri iyo nama bavuze. Semunimpaye akaba yavuze ko rero n'abigisha bo ku mashure akukira amashengero badasigara inyuma. Abayobozi bamwe n'abigisha harimwo abo muri CNDD-FDD bariyamiriza iryo tangishwa ry'amafaranga ku nguvu. Ivyo rero nivyo biriko birabera muri CNDD-FDD mu makuru adushikiye kano kanya. Mu nkuru zirabana n'umutekano mu kibira haravugwa imigwano imaze imisi ihuza igisirikare c'u Burundi n'inyeshamba. Bivugwa yuko harimwo imihari itandukanye, bamwe bavuga yuko ngo yoba ari imihari nka FDLR. Iyo mihari, uwo muhari ukaba ugwanya leta y'u Rwanda. Bikavugwa yuko ngo harimwo umuhari FNL, n'abandi bakavuga yuko ngo muri iryo shamba ry'ikibira hoba harimwo umuhari Erede Tabara. Ivyo byose biravurwa, ariko ico tuzi co kwemeza nuko igisirikare c'u Burundi carungitseyo ibigwanisho, inkoho zikomakomeye, abasirikare, isinzi ndetse n'imbonerakure. Izo mbonerakure ubwazo akaba arizo zariko zirafasha igisirikare kushikana ibigwanisho, inkoho ndetse n'ibindi bikoresho vya nkenerwa muri iryo shamba ry'ikibira, nk'uko amasoko yacu ava ngaha avyerekana. Makuru dufise twanababwiye nuko inyuma yo kubona ko izo ntambara zikomeye cane kandi bishobora guteba zigashikira Burundi, na cane cane mu ntara zitandukanye, ariko havugwa cane ni muri Rumonge ndetse no mu zindi ntara zitandukanye. Muri Mabayi naho murazi ko havuzwe ibitero vyanaguyemwo abasirikare b'u Burundi. Mu makuru dufise nuko inyuma yo kubona ko izo ngwano, izo ntambara ziriko ziravugwa, urwamo rw'inkoho, haciye hatangwa ibwirizwa. Bivugwa yuko ryavuye muri Etat Major. Iryo bwirizwa rero ngo yuko hogabanywa igitigiri cy'abasirikare bari kurungikwa, no kuvuga hari batayo muzari kurungikwa muri Somalia kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Haciye hatangwa ibwirizwa yuko abo batakirungitswe muri ico gihugu, ahubwo bategerezwa kuja gufashanya n'iyindi migwi iri mu ishamba ry'ikibira. Iyo migwi y'abasirikare b'u Burundi iri mu ishamba ry'ikibira, murazi ko twari twababwiye ko harungitsweyo abasirikare 2000, no kuvuga amabatayo 2
murazi ko ibatayo imwe ibigizwe n'abasirikare 1000. Abasirikare 2000 rero bama bari mu kibira kuva ubwo hatanguye kuvugwa ibirabana n'ujya mu Red Tabara wari watanguje ibitero ukanavyemanga, ariko mu nyuma yaho harungitsweho abasirikare bararondera barahebura tamugwanyi n'umwe bafashe canke bice. Ivyo byose bigaragaza inguvu nkeya n'ubushobozi bukeya igisirikare c'u Burundi, kubona igisirikare ca leta gifise ibikoresho vyankenegwa birimwo ibigwanisho bikomakomeye, harimwo inkoho, harimwo vya muzinga, badashobora gufata umugwanyi ari mu ishamba adafise ubushobozi nk'ubw'igihugu gifise. Vyose rero bivuga yuko gose biboneka ko igihugu gikwiye gushira inguvu mu gisirikare, kuko bamwe babibona nk'akamaramaza, kuko igihe abo basirikare bamaze mu kibira bagakwiye kuba barafashe canke barishe bamwe muri abo bagwanye, kuko bariyo bariko barakira ibitero, bariko barica bamwe mu basirikare, bariko bararasa, bariko baratuma abanyagihugu bata izabo. Ivyo vyose rero bikavugwa yuko gose ari akamaramaza, ndetse gushika naho ibwirizwa rivuye hejuru mu gisirikare bivugwa yuko ngo na Prime Niyongabo ubwiwe ariko aranegura cane igisirikare, avuga ko ataco bariko barakora, gushika naho basaba yuko barungikirwa abandi kubafasha. Bivuze ko abariyo barananiwe imigwanire akomeye. Ivyo vyose biriko biraba gose, kandi biraboneka ko ibintu bishobora guteba bikamera nabi, na cane ko narirya ko ujya mu bwi uje atavyo gusubira inyuma wo waravyemeje. Amakuru rero tubandanya gutohoza, amakuru dufise nuko muri kano gatondo hari amasoko yacu atubwira ko hari ibindi bigwanisho vyabonetse binyuranyuranako. Ivyo bikaba vyari vyikorewe no gwaruka rw'imbonerakure ndetse n'abasirikare. Gukizura birakomeje mw'ishamba ry'ikibira mu micungararo y'iryo shamba muri Rumonge. Biraboneka ko ibijya ibimodokari binini vy'igisirikare vyatanguye kunyuranyuranamwo. Umutekano rero urakomejwe cane, urakajijwe, ndetse biravurwa yuko hari icoba yuko iyo mirwi yoba inafise abariko barayishigikira, kuko twababwiye ko bamwe mu banyagihugu bagiye baraduha amakuru, bagiye bavuga ko hari bamwe babonye abasirikare b'abazungu bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalachnikov n'izindi za AK-47. Ivyo vyose rero bikaba vyaragiye bivurwa amakuru twagiye turabashikiriza. Tandukire turabandanya gutohoza izo nkuru zirabana n'umutekano, muraza kubishitswa ko vyose. Tandukire tuje mu makuru arabana na politike, kubirabana n'ibiriko biravugwa mu nzego z'ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi. Evaristo Ndayishimiye ntiyorohewe gose, ntago yorohewe. Bamwe bati yoba yananiwe gutwara Uburundi, ko hatanguye kuvuga yuko yabuze abumufasha. Ico si cyo bari ikimenyetso yuko Evaristo Ndayishimiye gutwara igihugu vyoba vyamutaye kuwa amazi, ngo kuko kuvuga ko yabuze abamufasha nuko hari ivyo atariko ashikako kandi yaremereye abanyagihugu. Abandi bati ni gute Perezida Ndayishimiye azotwara Uburundi mu gihe uwo bategerezwa gufashanya mu kurangura ibikorwa bitandukanye ari we Generali Alain Guillaume Bunyoni ubwiwe nawe afise izindi ntumbero, ndetse n'abandi bategetsi, abashikiranganje, buri umwe wese yifatira ingingo kwiwe. Bivugwa yuko ngo n'ibiganiro hagati y'abashikiranganje n'umukuru w'igihugu bikirimwo akabazo, kuko ntago bagirana ibiganiro ku ngingo ukungene igihugu gitegerezwa gutunganywa, ahubwo ngo buri umwe wese yishiriraho ingingo ukwiwe uko avyiyumviriye. Murazi nk'irya ngingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati y'iterambere rusange n'ivy'umutekano, yitwa Gervas Ndirakobuca, bamutanzira ndakugarika. Murazi ko rero hari ingingo yafashe yuko amabotike ndetse n'izindi nzu z'ubudandarizo
z'ubudandaji zose ziri mu mihana mu ngo z'abanyagihugu zitegerezwa kugagwa. Iyo ngingo yari yamirijwe rwose, byanavuzwe ko hari bamwe batanguye kwiyamiriza iyo ngingo ndetse byavugwa ko ngo bashobora no gutanguza imyiyerekano yo kwiyamiriza iyo ngingo. Ivyo byose bivugwa mu bushikiranganji butandukanye, gufata ingingo umwe wese uko yiyumviriye. Ivyo twababwiye vyo gutangisha amafaranga bari mu abakozi ba leta, ivyo byose ni ibintu bigaragaza ukungene igihugu gitwawe, ukungene igihugu kidatunganijwe nk'uko gitegerezwa gutunganywa, kuko iyo abategetsi barongoye Uburundi badashobora kuja hamwe baganire bafata ingingo bazumvikanye ko atagusuzugurana, atavyo kurabana y'ingwe, vyose bivugwa yuko ataho vyoshikana igihugu, kandi abibaza vya politike babona ko bizoteba bigatuma leta isambuka, kuko ivyo bibazo vyose bihanze iyo leta vyoba biriko birayishira ahabi cane. Banywanyi bacu, reka no makuru yacu tube tuyahagarikiye ngaha, ariko murazi ko amakuru yacu yoyo abaza buri mwanya, ariko bivanye n'igihe dufise, reka tubatunganiriza ayandi makuru turi buze kubashitsako. Nanone turazogaruka ku mutekano na politike, ariko niba utarafyonda kuri sabone rwose wofyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo. Ndabakengurukiye cane aho muri hirya nino hatandukanye. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije, mukomeze guhezagirwa, imigisha iva ku Mana rugira vyose ibandanye kubana namwe. Abanywanyi bacu mutwumviriza muri hirya nino hatandukanye, mu Burundi, mu makungu, mu bihugu vy'abanyi, Amerika, Buraya, Aziya, mwese turabakunda cane. Bye bye.